mwanya. Amahoro muri iyi. Amen. Urasubiraho baramutije urabashimira. iteka ryanje iteka ryacu Vibes TV ukwemera kubyara ubuzima. Abariko bararaba inomonesha kure urabona ko uyu munsi turi mu kibanza gitandukanye naho twahora tubaganiriza. Twakiriye umusaserodoti, reka ntitubategeye wenyene atwidondore atubwire n'ikibuga c'indege yurukiye. Ego murakoze bakunzi mwese ba Vibes TV. Ndahimbawe cyane murabibona sinigwa ndabivuga sakasishwa mu Muri Patiri Desiré umwibutsamana w'isabizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Ego umwibutsamana umusaserodoti amaze imyaka 19 aja mu myaka 20 akaba amaze mbere y'imyaka ishika 15 muri Radio Maria. Ndahimbawe ko nshitse mu muryango mwiza w'abakristu batuye hano muri Suede, umuryango w'abarundi b'abakristu. Bakengurutse ikaze mwampaye ngakenguruka na Patiri yaje azananye n'abakristu bamubona ni bake. Abakristu ni Ines niwe yabaserukiye abandi bamaze gusohoka gatoyi bari baritegura aho tuja. Reka nayo Ines abaramutse yumva kaje naganze Kristu Bahaye ikaze turabaramutsa turabagumiriye dufashe kwakira cyane isezerano ry'Imana yageneye igihugu. Tuzomara umwanya mutoyi ngabaho tuzosangira icyo umuvyeyi wacu Bikira Mariya yamurika. Ego cyane ego Patiri muba mwamenye kino kibuga c'indege ngene cyitwa? Ikibuga c'indege uko jewe bakimye mu kibuga c'indege cy'i Stockholm. Ego reka siko gifise umwiranda citiriwe aha hitwa Atlanta. Hitwa Atlanta. None Patiri urugendo mwarutambiye ryari rw'abacane nayo imbere y'uko mushika ngaha Stockholm ku kibuga c'indege ca Atlanta? Urugendo narutambuye kuva ku itariki 11 kandi rurimo imice 3. Hariho urugendo rwa mbere rw'ubutumwa bwa Radio Maria ku isi yose. Bisanzwe uko imyaka 3 iheze umuryango wa Radio Maria urahuza amaradiyo Maria yo ku isi yose ari ku migabane yose y'isi n'amaradiyo Maria azashika hafi amaradiyo 90. Igice cya mabwira tuzoronka akaryo kubituganirira neza kugira ngo mubishatse muba murategura niyo muri Suede. Kuko nibaza yuko kubashitse hano sinzi ngo kandi mvuye mu muryango wa Radio Maria ku isi yose. Igice cya kabiri kwari kugenda gutemberera ibanza teranda mu Bufaransa numbero yuko jewe ni mu mwaka wa yubile mwaka wa 1950 naracikura mu muvyeyi wacu Bikira Mariya irugo ndaca kuraba mu munyabasaserodoti wa Maria Vyari, ndaca kuraba umushaha wa Yezu Magero Moniale. Ubona ko na papa yarutse gusohora sidirike ku mushaha. Naraciye gatonya no kuraba Iseni wa Paulo Miranda haji Paris hamwe na Katikira Muri na Bikira Mariya yaduhaye umudari w'igitangaro ibijyanye na Yakiriwe. Nyuma rero cadaramutsa abandi bagenzi bari mu Faransa harimo n'abasaserodoti turamukije Patiri Bernard twarabonye ifoto. Bernard yaranyakiriye neza, Imana imuhezagire rwose. Patiri Bernard amahoro cyane. Patiri Bernard muri Suede baragukumbuye. Umuringa ku busaserodoti bwawe n'umupatiri mukuru kamaguhezagire. Urundi gice cya gatatu cy'urugendo rwa rugendo rwa Radio Maria Burundi hamwe n'abakristo muri
Suede basenga mu hino mu Kinyarwanda bagize bati ingo tube turateramanye turi Vyari tuyage Bikira Mariya imbere mu mazi n'igikere Bikira Mariya hocera kudusi tunagira ni jewe Bikira Mariya aho bakuze na nyakubahwa urugendo rwagenze neza cyane rwose sinzi ko ibisabisho byinshi byashizemo cyane cyane bijya n'ibisabisho biva uburawe kubisanga umuntu ari yarengera mubiza neza wagize neza urugendo rw'amasaha abiri kandi ushima ko rwagenze neza ubona ko bimeze neza neza cyane n'ukuri turakengurutse kubona ushoboye kwigomera hino hariho abaza bakagumira mu Bufaransa mu Butaliyano muri biriya bihugu kubona rero ubwiza ku kigoro n'ubucuti ufitanye n'umubyeyi Bikira Mariya niwe abigushoboje n'ibyo abakristo babonye ko bashyitse gari benshi abo bwa Stockholm araba Usara araba abasara abo basekiye imibano n'ekereziya yose atari abarundi n'abanyarwanda gusa ariko abasirwa n'abandi bakristo bose none Patiri kaze yisanze uzodimbabe muri ino minsi biragenda usubiye kuramutsa abakristo b'i Burundi baguheruka araciye ukwezi uramutse n'aba uje ugana hanyuma tubandanye urugendo nibaza ko tuzoronka akaryo kuri no mbonesha kure yuko ufata akanya kuri tuganira. Ego ndasuye kuramutsa cyane abantu bavukanye mwese muri mu Burundi bari hirya no hino mu yandi mahanga mu bindi bihugu kandi mukunda cyane iyi mbonesha kure yacu. Ndaramukije cyane rwose kandi nkasaba Mukama ngo bandanye ahezagira abakristo bose muri mu mubano wa hano muri Suede ndabaramutsa nkagira nti mutahe naho kandi ubundi naho nyine barabatasha abakristo bandi b'abarundi hariya barabatasha kandi ngo barahimbarwa ingene mukumirije eklezia hano muri Suede. Mukama ahorane namwe kandi nanje ndahimbawe ikaze mwampaye abandanya ngira nti tugumane mu myanya tuzosangira kwinobonesha kurenganira ikaze dusangire ikiyago cyiza umuvyeyi tuze duteramane nawe kumwe n'abakristo bose bashobora kwinobonesha kurenganira. Murakoze cyane mwariko muradukurikirana kuri Action Vibes TV iteka rya Trust Vibes TV kwemera bya ubuzima. Uyu munsi iteka ntitubivuga gusa twaritewe mu musaserdoti wa eklezia Patiri nico kivugo kuri no mbonesha kure kunda guhana iteka kandi n'imbonesha kure n'umunsi wa radio Maria kuko ni rwagwaruka rwakora ubutumwa muri ya myaka ubutumwa bw'abarike n'ubwo ajyanye Bujumbura nibo ino televiziyo ishikira mu gikorwa cyo kumenyesha inkuru zinavuye mahwi. Kaze rero Patiri Desiré murakoze rwose turi kumwe mu bane na Action Vibes TV. Murakoze cyane Ines Emile n'uwari hariya mu biga by'ivyuma Akimana Jacqueline n'abari muri parking mwese batwigoreye bakaturingira mugumane na Action Vibes TV nimugira Imana tubandanye dusozera neza ukwezi kwa Bikira Mariya.